Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igutohoreza amakuru yihuta inkuru ndetse n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'amagara y'abantu igisata c'ubutungane igisata c'indero igisata c'inkino ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira kandi zihuta cane zihejeje kudushikira kano kanya nyene umwicanyi rurangiranwa Gerard Ndayisenga yaraye asohowe ibohero rikuru rya Mpimba amasoko yacu mu barongoye ibohero rikuru rya Mpimba yaraye atumenyesheje ko umukozi w'iperereza Gerard Ndayisenga yasohowe ibohero hejo ku mugoroba igenekerezo rya 14 ruheshi 2024 ku itegeko ryoba ryatanzwe na General de Brigade Emmanuel Ndayiziga umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu bikuru vy'iperereza SNL iryo rekurwa rikozwe bidaciye mu mategeko vyari bitegekanijwe ko Gerard Ndayisenga hazoburana mu ndwi iza Gerard Ndayisenga yagirizwa kuboreza igufa no kuvuga torture umunywanyi wa SNL yitwa Augustin Matata yasandavye muri Kigarama 2021 bivuye ku mahiri yakubiswe na Gerard Ndayisenga ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura Gerard Ndayisenga yahagaritswe mu mpera za Kigarama 2021 haca yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba aho muri Nyakanga 2022 Gerard Ndayisenga yasohowe ibohero ku Ruyeri acamara umwaka wose yitwa ko hari kavurirwa mu bitaro bita Hôpital Populaire biri mu Kamenge ibitaro bisigwa n'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana abaharanira agateka kazina muntu bagumye basemerera kugeza Gerard Ndayisenga arasubizwa mu ibohero rya Mpimba muri Nyakanga 2023 ubu ikaba ibaye inshuro higira kabiri Gerard Ndayisenga asohowe ibohero kandi bidaciye mu ngingo y'ubutungane Emmanuel Ndayiziga avugwa ko yatanze itegeko ryo kurekura Gerard Ndayisenga wenyene hasanzwe avugwa mu mabi hatagira izina Emmanuel Ndayiziga niwe yararongoye iperereza mu gihugu hagati no kuvuga DDI mu kiringo ca gatatu ca nkuru nziza Emmanuel Ndayiziga niwe yatanze amategeko yo kwica kunyuruza ndetse no kuboreza igufa abarundi ibihumbi n'ibihumbi mu kiringo ca gatatu ca nkuru nziza mu bo yakoresheje ayo mabi harimwo Gerard Ndayisenga tuzobandanya gukurikirana ikibazo ca Gerard Ndayisenga ikindi kimenyetso kitabesha ko isezerano rya perezida Ndayishimiye ryo guhana abakora amabi ndetse no kugarukana ubutungane mu Burundi rwari uruhendo gusa ino nkuru yihuta nkabanyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique nini nahazwe nayo kandi kuwa munani z'ukwezi kwa gatandatu 2024 komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega yaragandaguye umunyagihugu yitwa Yosefu Habiyaremye wo muri komine Kabarore hamwagiriza ko yoba ashora ikawa mu gihugu kibanyi c'u Rwanda iminsi irabaye 8 nyeganyega hadahaniwe ico caha haciye iminsi ine gusa komiseri Moise arakaza yinjiye mu gihugu ca Tanzania mu modoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota Ariyo aja kunywesha igitoro ahitwa Manyovu mu ntara ya Kigoma ico gihe nyeganyega yari yaraye ashitse muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba ahitwa ku Muyange aho afise umwe mu bakenyezi biwe nyeganyega yinjiye muri Tanzania aciye muri komine Mabanda aho bita ku Mugina amasoko yacu akaba yemeza ko nyeganyega yavuye aho Imayovu aje yitwaje igitoro mu tubido ku ruhande rumwe nyeganyega agandagura abanyagihugu habagirije ko bakekwa kuba bashora ikawa mu Rwanda ku rundi ruhande wenyene hakagurira igitoro muri Tanzania hakongera hakacinjiza mu Burundi hatankomanzi ubwo ntiyarakwiriye kuca yirasa nawe
Komiseri Moise Arakaza arongoye igipolisi muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza atera ubwoba abanyagihugu ndetse n'abajejwe intwaro akemeza ko ivyo akora vyose yabitumwe na Perezida Ndayishimiye. Turasavye ubutungane kuri Yozefu Habiyaremye. Ino nkuru nkaba nyisomye neza nanone nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko abajejwe agateka k'imfungwa mu Burundi basaba ko amagara yazo yokwitabwaho kurusha. Kuri uyu wa kabiri w'uwa gatatu w'iyi ndwi abagabo babiri bari bapfunzwe ivy'agateganyo mw'ibohero rya parake i Makamba baritavye Imana. Uwa mbere yapfiriye mu gasho, uwa kabiri nawe mu gipolisi aho bavuga ko yitavye Imana ari mu bitaro bikuru vy'i Makamba. Abana n'agateka k'abapfunzwe basaba ababijejwe kwitaho kurusha amagara y'abapfunzwe. Abagabo babiri bari bapfungiwe ivy'agateganyo mu gasho ka parake ya Makamba baritavye Imana kuri uyu wa kabiri n'uwa gatatu w'iyi ndwi turimwo. Ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo risaba abajejwe amabohero kwitaho amagara y'abo bapfungwa nyene kuko iyo bitavye Imana bivuye ku kutitaho amagara yabo ari bo babibazwa. Isoko zacu zizewe zatumenyesheje ko umupfungwa wa mbere yitavye Imana ku wa kabiri igenekerezo rya 11 z'uku kwa gatandatu yari yahagaritswe bivuye ku matati y'amatongo aho yaba i Nyakazi zone Bukeye komine Kibago i Makamba. Mu butumwa bwagiye burahanahanwa ku mbuga hwaniro za WhatsApp, igipolisi kivuga ko uwo mugabo yapfiriye mu gasho ka parake ya Makamba kandi ko yahitanywe n'urw'akarago. Bavuga kandi ko uwo mupfungwa yari amaze ukwezi muri ako gasho yaratezuriwe, ariko ko yari akirindiriye uruhusha rwo gusohoka agasho. Bukeye mu gatondo k'uwu wa gatatu abavyeyi b'uwundi mupfungwa yari yashikanywe muri ako gasho nyene k'Uwimana igenekerezo rya 9 babikiwe ko umwana wabo yitavye Imana. Uwo yari yapfungishijwe n'umuvyeyi wiwe nk'uko we nyene avyiyemerera. Ababanyi biwe twasanze ku rugo rw'uwo muhisi ku Gatwenzi ka Makamba. Umuvyeyi wa nyakwigendera aremeza ko umwana wiwe yari asanganywe indwara ariko ko baherukanye ku wa mbere mu gasho akomeye. Uwo muvyeyi mbere yariko aritegura ko yoja kumurekuza ariko mu gaturuturu k'uwu wa gatatu yagiye yumva bamubikira ko umwana wiwe yitavye Imana. Abagiye kumuraba bamusanze mu buruhukiro bw'abitavye Imana kandi nubwo mu gipolisi bemeza ko yitabiye Imana mu bitaro ariko aravurwa, nta fagitire y'imiti bamuhaye canke y'icumba bamuryamitsemwo. Umwe mu bamaze gupfungirwa muri ako gasho ijwi ry'Amerika ryaramwegereye riramubaza ukungene ubuzima bw'abapfungiwe muri iryo bohero bwifashe. Nawe yigana agira ati agasho kabi ni agasho ka komine na parake vya Makamba. Utagira uwugukwirikirana urapfa kuko usanga abahapfungiwe bafashwe nabi. Utagira uwugukurikirana urapfa kuko usanga abahapfungiwe bafashwe nabi. Iyo barwaye barabura uwubakurikirana, n'ayo mashirahamwe haranira agateka k'abapfunzwe hari igihe bataza, aho bishika no gupfa ugapfa. Mw'ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abapfunzwe n'imiryango yabo, Nshimirimana Jean Marie arirongoye arababazwa n'impfu nk'izo kuko agateka k'umunyororo kaba katubahirijwe. Nayo mu gusozera ano makuru nunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko gufasha gusama biciye mu vyuma ivyo bita fecondation in vitro abemera batabihurizako. Gusama bitabereye mu mubiri w'umuntu ntibihurizwa ko na bamwe mu bemera mu Burundi, aho bavuga ko ukurema ari igikorwa c'Imana gusa. Umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi atarashimye kwivuga izina amaze imyaka 15 akirindiriye gusama. Mugabo haranka kuja ku buhinga bw'ubucurano bufasha kubera binyuranye n'ukwemera kwiwe nk'umukristu. Denise nawe aba mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura aripfuza umwana ariko mugabo ntararonka haraheze iminsi.
nta ngorane abibonamwo gukoresha ubwo buryo bwo gusama hakoreshejwe ivyuma. Mugabo naho yarondeye amakuru ajanye navyo, arazi neza ko umugabo wiwe atazobikozwa kubera asanzwe ari umusenzi akomeye muri Pentekonti. Uwitwa Claudette nawe nyene akaba avuga ko yohitamwo kurera abana akabiyandikisha ko hako haja gukoresha ivyo bita fecondation in vitro. Abakenyezi bose twavuganye bahuriza ku kuvuga ko umugore ari we bigarukako iyo barindiriye umwana igihe kirekire. Bavuga ko ari we yabaye ingumba, naho umugabo yoba ari we afise ingorane kubera mu kibano ariko bimeze mu Burundi. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.